nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Yohani. Mu gihe Yezu yari ku meza hamwe n'abigishwa biwe, umutima umwanka mu nda, niko kuvuga ati, nukuri ndabibabwiye, umwe muri mwebwe aza kungura. Abigishwa bararabana batazi uwo yavuga. Ku meza imbere y'ikiza ca Yezu hari umwe mu bigishwa biwe, umwe Yezu yakunda. Simoni Petero aramukebura, araheza amubwira ati, mubaze uwavuga. Urundi arahindukira yegamira ikiza ca Yezu amubwira ati, mukama ninde? Yezu aramwishura ati, nuwompa intore ndimvye. Araheza aradimba ayihereza Yuda mwene Simoni umunya Iskariyoti, ngo ayitamire shetani kimwinjiramwo. Yezu rero aramubwira ati, kora ivyo ukora n'ingoga. Mu bari ku meza nta n'umwe yategereye icatumye amubarira atyo, kuko Yuda ariwe yarabisaho ku munsi mukuru, canke kuko Yuda ariwe yarabisaho bamwe bagira ngo Yezu amubwiye ati, gura ibyo dukeneye ku munsi mukuru, canke raba icuhaboro. Yuda hamariye nyantore acarasohoka, hari mwijoro. Yuda amaze gusohoka, Yezu aravuga ati, ubu mwana w'umuntu yaninahajwe, vyongeye Imana yaraninahajwe muri we. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Burabwanje n'akanya gatoyi gusa tukimaranye, muzondondera kandi nk'uko nabibwiye Abayahudi, namwe nyene ndabibabwiye ubu. Aho ndoye ntimushobora kuhashika. Simoni Petero amubwira ati, mukama uja hehe? Yezu aramwishura ati, aho ndoye nturi buhankurikira ubu, uzohankurikira hanyuma. Petero amubwira ati, mukama ni kuki ntashobora gukurikira ubu, no kugufira no gufira? Yezu amwishura ati, uwo mfira nukuri ndabikubwiye, isaka itarabika uza kuba unyihakanye gatatu. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, mu kuzirikana iri jambo ry'Imana, mu nkundire duhere mu gisomwa ca mbere twakuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, mu gice ca kabiri c'igitabo cy'uyo muhanuzi, no kuvuga kigabane ca 40 gushika 55. Ico gice citwa igitabo c'uruhoza rw'Isirayeli. Muri ico gitabo dusangamwo indirimbo 4 z'umusavyi w'umukama, zidondora umusavyi yitorewe n'umukama. Nizo rero turiko turazirikana guhera ejo hahise ku munsi wa mbere, uyu munsi, ejo kuwa gatatu no kuwa gatanu mwiranda. Abanyisirayeli baracumuye, baratwarwa ko imbohi Babiloni. Umwami Sirusi aratanga iteko yuko basubira iwabo, mbere bagaheza bagasandura n'ingoro y'Imana. Ibyo byose ntibyatumye bahinduka. Imana rero izorungika umusavyi wayo Yezu Kristo, yabuwe na Izaya kugira ngo azanire urukiza abantu bose. Nazokiza abanyisirayeli bonyene, azokiza n'abapagani nyene. Ico gikorwa c'agatangaza azokirangura, agisozera abanje kubabara menshi, abanje gutanga ubuzima bwiwe mu gupfa ku musaraba. Ariko ntazohereza ku magogo, azohereza kuri nahazwa na Manase. Nibyo yivugiye mu nkuru nziza agira ati, ubu mwana w'umuntu yaninahajwe, vyongeye Imana yaninahajwe muri we. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Mu gisomwa ca mbere
umuhanuzi atumirira amazinga n'intara za kure kumviriza neza ijambo Imana imutumye, kanatsinda gushikiriza ijambo ry'Imana uko yari mutumye. Nico gikorwa c'umuhanuzi. Na twebwe nico duhamagariwe, gufata umwanya wo kumviriza ijambo ry'Imana kugira ngo natwe turishikiriza abandi. Tudafashe uwo mwanya ubona ko bitanoroshe mu gihe ca none, ntivyoroha ko tuyagira abandi iryo jambo ry'ubuzima, kanatsinda ngo ntawe utangisha adafise. Ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ntibwama bworoshe. Rimwe na rimwe ntawe umuntu yicuza, nk'uko umuhanuzi yagize ati naruhiye ubusa, ubukomezi bwanje ndabupfisha ubusa mu bitagira mvura. Igihe yabona yuko umenga nta mwimbu uboneka, abantu ntibariko barahinduka. Mbere no mu buzima busanzwe canke mu mirimo itandukanye, harabira ijambo risanze bari mu mwiheburo kubera intambamyi z'akazi. Mbere bamwe ukamenga bogata bagahunga canke bakagata mbere, canke abavyeyi barambiwe bihebuye mwibanga ry'ukurera kuko abana haguhinduka umenga bitera vyunyuka. Barambiwe no kubana nabo bakundanye ariko ubu bankana urunuka. Abo bose nibaremeshwe n'iri jambo ry'umuhanuzi Yesaya, naho ku ruhande rumwe umenga rihebura, agarukana umwizero agira ati impera y'igikorwa canje ndayizeye ku Mana, Imana yanje niyo bukomezi bwanje. Nibiture kandi umukama nk'uyu mwanditsi w'Izaburi ya 71 cyangwa 70 atabaza umukama ngo anyarukaze kumutabara amukure mu magorwa arimwo. Bavukanyi, turavye ingene imico n'imigenzo bigenda itituka hirya no hino ku isi, hari ijambo rihambaye umuhanuzi atwibukije. Mbere n'umwanditsi w'Izaburi yagarutse ko tutari vyaduka turiho kubera umugambi w'Imana, Imana yatwiyumviriye tutaranabaho. Umuhanuzi Yesaya yagize ati umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi, anyita izina nkiri mu nda ya mama. Umwanditsi w'Izaburi nawe ati erega mukama ni wewe nizigiye, ni wewe nishimiye nkiri mu nda ya mama, warantoye urantonesha ntaranavuka. Mbere no mu itorwa rya Yeremiya turabizirikana. Kigabane ca 2:5 Imana ibwira Yeremiya iti imbere yuko ndakurema mu nda yiwa kwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka narakwitoreye, ndakugena ngube umuhanuzi w'amakungu. Ko rero haba abatamba bagatarika ko gukorora imbanyi, gukorora inda bigiye mu byaja mu mabwirizwa nshingiro, ibyo bafata nk'iterambere, mbere bakifuza ko bikwira isi yose. Tweho abakristo dutegerezwa kuba umuco w'amakungu mu kutadohoka ku nyigisho ya Ecclesia idutegereza kubaha ubuzima bw'umuntu kuva kanya gisanwa gushika yitaba uwamuremye atanawurinze kumuhohosha. Burya abantu nk'abo nta handi bashaka gushikana isi atari mu mwijima nk'uwo Yuda yitayemo agasohoka agahunga abo bari kumwe. Muri bo harimo Yezu we muco w'amakungu. Mbere bari mu bahemukira Imana ku mugambi ifitiye zina kiremwa muntu. Inkuru nziza twumvise twerekeza ku munsi wa 4 mw'iranda, aho Yezu asangira ubwanyuma n'abigishwa biwe. Itwereka ingene abigishwa biwe babiri Yuda na Petero bamuhemukira, umwe wese ku rugero rwiwe nk'uko nabivuze mu ntango y'imisa. Yuda yaramugurishije amahera make cyane, ariko Yezu yagumye amukunda kuko na kare ibyo yigisha n'ibyo yagendera agize ati kunda abansi banyu, ibyo yarabitweretse. Yezu yagumye amukunda. Tubyerekwa n'iki? Tubyerekwa n'imvugo akoresha n'igikorwa cy'urukundo yamugiriye. Yezu agira ati umwe wo muri mwebwe aza kungurisha. Ntiyabanje kumudoma ku rutoke ngo amwararaze. Ibihora bitugora iyo umuntu yagize amagara make akaducumura ko akenshi twihutira kumukwiza agahinga, kumuhanura, tukibagira ko kigiye yakoze kiya gicumuro yakoze natwe dushobora kugikora. Mbere
dushobora gukora n'ibisumbye uburemere ico yakoze. Ku bijanye n'igikorwa, Yesu yaragaragaje urukundo mu gufata intore akayidimba hanyuma akayimuhereza. Kudimba intore ukayihereza umuntu ku meza mu gihe cyo gufungura mu migenzo y'Abanyisirayeli cyari ikimenyetso cy'urukundo. Kandi noneho nibaza ko natwe twobitahura n'ingoga byoroshe. Muramaze kubona ko iyo abantu bakundana umugabo n'umugore bataraharurukana bahora babigira bagatamikana imfungurwa, sibyo? Iyo bataraharurukana mugabo, ibyo byose Yesu yabigira kugira ngo Yuda yisubireko, ariko yahisemwo kugamburukira Shetani haguhindura ivyiyumviro vyiwe bibi. Nico bisigura ngo ayitamiye ishetani ikimwinjiramwo. Harabo hava bibaza ngo hariho urukurikirane rw'uko Yesu amuhaye iyo ntore ayitamiye Shetani gaca imuzamwo. Habanamba haraboge batingira ngo ni Yesu yabikweze. Oya, Yesu amuhaye iyo ntore idimye nk'ikimenyetso cy'urukundo kugira ngo abandanye amwereka urwo rukundo amufitiye nawe aheza hinduke. Ariko Yuda we yahisemo kubandanya imigambi mibi yari yatanguye, naco gituma twumvise ko yaciye yisohokera. Petero ku ruhande rw'iwe yarahemukiye Yesu mu kumwihakana gatatu kose. Bari ku meza, Petero aboneka nk'ushaka gukoresha ingufu ziwe mu gukurikira Yesu, agira ati n'ubuzima bwanje no buheba ku bwawe. Ariko siko byagenze mu nyuma. Yuda yarahemukiye Yesu, biranka ko yigarura gushika aje kwiyahura abonye uburemere bw'igicumuro yakoze. Petero yarahemukiye Yesu, ariko we arigaya. Turibuka yuko Isaki maze kuba ikijyanyuma yahavuye akarira, kandi ari umuntu w'umugabo, ikimenyetso cy'uko igicumuro yakoze kimukozeho kandi yemeye kwisubirako. Natwe birashika tugahemukira Yesu mu kudakurikiza ijambo ryiwe, mu kutagendera indagano z'ibatisimo, mu kutigenza nk'abana b'Imana kubera ibikorwa byacu bibi. Mu kwitegurira amabanga ya Pasika, tumusabe kudatakaza ukwemera no mu bihe bigoye nyene, kandi tumusabe aduhunde mutima mweranda kugira ngo tubone ko twacumuye, tumugaruke ko tumusabe ikigongwe, nawe azotwakiriza yombi adakurikije ubuhemu bwacu. Mugabe kazamara no gusubiza hamwe dusabire.